shaka kumenya kwanza ukiri muto kungene wagendura uri gutuntu n'utundi. Je mu buto bwanje kuva nkiri muto sinavuga ngo narakunda ngo amatelefone ngo narakoresha amatelefone kuko tukiri bato nta matelefone twari dufite ariko narakunda radio. Young Famous no munsi atakwihagaze kuko nta bikorwa turiko turagaragaza. Ni iki cyogorwa kugira ngo musubire guterana muje hamwe uri kuriyumvira uravye intambwe mwari muriko ukaca wiyumvira ati jewe ndiko ndaraba nk'ubu dusuye kuja hamwe twohaguruka duhaguruze kandi tugatera imbere? Ni iki cyogo bisanzwe mu gihugu iwacu ntituramenya yuko izi mbuga ngurukana bumenyi zishobora gutunga umuntu akabaho. Kubaze ku bantu nyene baba ariko bariyumvira kugira batangure gucrea YouTube uba nakaye kajambo babwira nk'abantu nyene muri bamwe muri wa mugwi hababivuyemwo nizihe nguvu babwira bagire kugira ngo bikundike nabo baze bashike imbere kuko urumva yuko YouTube iriha mu gihe ufise ishaka nakaye kajambo babwira tujya amahera y'abazungu nidukora ama business online ziya business bakubwira ngo utazanye ngo umuntu ngo ntuzohembwa ngo oyaye tutangurire nganyene YouTube naho itangura ukamara imyaka 2 itaraguhemba niyo atangura kuguhemba uzoshima uzovuga uti ni sawa uzorara imbona kazoza yacu tuzoyishikako neza 2040 tuzoba tugeze ahantu kure gusa dushigikirane nk'abatanzania abatanzania barashigikirana umutanzania canke mu Kenya azanye igikorwa gishasha donc azanye urubuga rushasha mu mezi 3 nkuko nakaye kajambo ubwira abakunzi bawe abantu bamaze kubasabone bamaze kuyabonesha kuri chaîne yawe nakaye kajambo babwira kabanezera kugira ngo babandanye bashishikara n'abandi bataraza biyongere. Bakunzi b'urubuga rwacu rwa YouTube rwa Pisco Entertainment and Media, bonsoir canke bonjour ama bon après-midi bivanye naho uzobonera kino kiganiro. No musi rero ngiye kubereka umuntu adasanzwe umukreateur w'ugo rubuga. Musi twahuye n'umuntu adasanzwe ngiye kubabwira mbega Piscologue ninde mugiye kumenya ivyiwe byinshi guhera kiri umwana gushika naharu no munsi tumenye no munsi ari he kuko tukunze kumumva mu biganiro avuga ku bandi uno munsi naho dukeneye ikiganiro kuri we tumenye ninde yaciye mu buzima bumeze gute. Rero munsi turi kumwe na Tewiteka. Bonsoir. Ndakuramukije ku mazina yanje nitwa Audace Niyongendako bamenyere ku izina rya Piscologue nkuko byama nigenda bashikiriza ibiganiro nkabatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa Pisco Entertainment and Media akaba ari je nabaye mu createur wago ego. Reka tutatevye gatoya sinabibwiye nanje nitwa Vestine Ninahazwe sanze ndi umwe mu bafana bugo rubuga niyo mpamvu navuze ati reka ngire ubushakashatsi ndamurondere kugira ngo nanje nitwaye bwabonane kugira ndamubone kumbure azonyiza byinshi hariho iterambere dushaka kuzoshikako. Rero reka tuyage muri bimwe ngomba kumubaza mbega Piscologue ninde yavukiye hehe? Ego nkuko abivuze uvuze ni ryambere mbonye ngira ngo wahora mbona namubona kuri TV ariko ni byiza. Piscologue ni navukiye ahantu hitwa Ikiremba mu ntara ya Bururi komine ni Bururi nkaba nitwa Umunyabururi nkaba ndi Umurundi ego muri make ni nk'ivyo no bivuga nkuko. Urakoze cyane none iryo zina ni ry'abavyeyi bakwise? Oya abavyeyi ntibanyise Piscologue. Piscologue no kuvuga narize ni ibintu bijanye n'imibano bijanye na psychologie nize donc
muri université niga igisata ca psychologie et sciences de l'éducation, département de psychologie, option de la psychologie clinique et sociale. Rero igihe ngira ngo nasome igitabo niho ari umugabo umwe yaciye avuga ati ubu rero wewe urabaye mu psychologue. Rero baca batangura banyita psychologue ariko sinovuga ngo nkora ngo ibijanye na psychologie. Ivyo nta n'ivyo naciyemwo novuga ngo narakoze gusa narize iyo université niga iyo myaka ingahe ndayiheza ndasoma igitabo citwa la prise en charge des enfants infirmes moteurs cérébrales. Ibikorwa vya psychologie no banabikoreye muri centre de réadaptation physique mu ntara ya Makamba niho nagiriye stage y'amezi 2-3 gutyo. Nandi sinovuga ngo noba narabikoze nkuko byo barakazi nabikoze iyo nakoze iyo formation ya stage nyene tu ya fin d'étude ariko abavyeyi banyise Audace Niyongendako niyo mazina yiwanje y'ukuri. Ego cyane nakoze Audace. None ko tubabona ku bintu bya YouTube mwabitangiye kuvyiyumvira gute mu buto bwanyu mwarakurikirana ibintu by'amatelefone ko mbona umenga murafise n'ubumenyi budasanzwe byagenze gute? Shaka kumenya kwanza ukiri muto kungene wagendura uri gutuntu n'utundi. Je mu buto bwanje kuva nkiri muto sinovuga ngo narakunda ngo amatelefone ngo narakoresha amatelefone kuko tukiri bato nta matelefone twari dufite ariko narakunda radio. Narakunda radio muhira hari radio narakunda umuziki. Rero kubisanzwe nariyumvamwo yuko no kwiga nkaba nk'umumenyesha makuru mugabo ntibyakunze naravyiyumvamwo yuko no bikora ariko sinaronse iyo occasion yo kuba umumenyesha makuru gusa narakunda ibintu bijanye n'inkino n'imico kama ibintu byo gukina ama sketch twarakina ama pièces de théâtre twaratamba umuziki. Rero urumva ko ari ibintu bijanye n'ivyo noba naranakinye n'umupira w'amaguru football nakinira ishure narakiniye umutumba wacu. Yego narakiniye muri equipe yitwa Muzenga FC nabona ko ndabishoboye. Bwa kwanza narakunda umupira cyane mugabo apara y'umupira n'umuziki nawo narahukina kandi nkumviriza n'ibiganiro na cyane ibiganiro nakunda kumva nka histoire z'abantu bamenyekanye. Narakunda kumviriza amakuru y'abaririmbyi y'abastare bari bagezeho ico gihe nkikiri mutoya. Ego no nko mu ishure bijya byo kuririmba guca amanota yo kuririmba wasanga ndiko ndirimba indirimbo z'aba Kidumu z'aba Fariaz z'aba Christophe Matata z'aba Cedric Bangi ari indirimbo zitwa ba Cucuena yo ndibuka narigeze ko yiririmba ba Mukosamari. Urumva nari umuntu akunda ibintu nyene ndijara nk'ivyo mu nyuma ndabandanya amashure ndakunda ibintu by'umuziki ngakunda kwandika indirimbo. Nakubwiye ko twakina n'amateatre maze gushika muri université niho twashoboye nko gucrea groupe yo team yitwa Young Famous twaririmba turi bane twari nk'aba leader bane je nari nka encadreur wabo ko narabakurira nari niga muri kaminuza. Nabo bari bayigaza secondaire. Twari bane nitwe twatanguye uwo mugambi. Après chaturondera abandi ba danseur bacungira murabazi bamwe ba Faston Mix ba Story Gabar ba Big Vingi Yula Adenizo hariho n'abandi nyene babigeme badufasha gutamba badufasha no gukina ibintu vya sketch no gutamba nyene. Rero muri make je novuga ko nakuze nkunda ibintu by'umuziki narakunda kumviriza ibiganiro vyari ikiganiro kwanza caca kuri radio Isanganiro sinzi ko yari radio Isanganiro ca Centre Locale donc
cari ikiganiro abantu bakina bari abakongo ngira ngo bari abo muri Bukavu gutyo. Tugakunda kumviriza ibiganiro vya Murikira Ukuri, ninde yoyo tumaze kumera nk'abakuze twavuga ngo ninde nyone ya bamutama hari yanye nitwaja kumviriza ibiganiro kuri RTNB. Ibiganiro twavyumvira ku maradiyo yaragezweho ico gihe za Bonesha FM, za Isanganiro n'izindi nyene tuzari zigezweho ico gihe. Ego cyane muravuze yuko mwashoboye kwiyunga muraja hamwe mu rugwaruka mushika bane murakora umuziki. Uno musi je ndafise ikibazo, umunsi murabandanya mugeze ku ndirimbo zingahe woducishirizamo na kamwe? Kubisanzwe twaririmba turi bane, mugabo mu nyuma havuyemwo haza abandi muri ba badanseri bacu nabo bararirimba, nka Faston Mix arafite indirimbo ziwe, Big Finger arafite indirimbo ziwe, hari niyo bakoranye n'uwitwa Story Gabar. Hakaca habaho n'akandi gatimu baririmbye ari babiri, Yula na Denizo, abo barakoze indirimbo. Rero mugabo twebwe natwe yari jewe psychologue na Big Donna, akacabaho na Kali Black n'undi yitwa Emma King. Aho twarashoboye gukora umuziki mu karere twarimwo, turakora nk'indirimbo yitwa Dukingira Ibidukikije. Iyo ndirimbo twayikoze bivanye n'ukuntu RTNB yari yatanze amateme kugira ngo hazobe amahiganwa. Bo bari bifuza yuko hoboneka abaririmbyi bakiri hasi bataraboneka. Rero kompoza iyo ndirimbo twayidepoza muri province, barazidutwarira kuri RTNB. Iyo ndirimbo iragira amahirwe iratoka, indirimbo yitwa Dukingira Ibidukikije. Mu gisata cyo gukingira ibidukikije turatoka kuko zari indirimbo nyinshi cyane, mugabo twe turagira ayo mahirwe turatogwa. Iyo ndirimbo imaze gutogwa tuca turagenda mu mahiganwa, yari Sud yose, yari Makamba, Rutana, Bururi, Rumonge, sinzi zari izo. Twebwe tuca tuba abambere, tutwara agashimwe ka mbere. Aho izina wumva rya Young Famous ryaciye rihaguruka gatoya. Turarenga imbibe za Bururi, turaja muri Makamba, turaja muri Rutana. Turamenyekana basi buke turamenywa basi n'abaririmbyi bakorera muri izo ntara. Rero iyo Dukingira Ibidukikije duhagurukije turaja no muri finale i Bujumbura, kuko nitwe twari twabaye mbere muri ico gisata cyo gukingira ibidukikije kuri iyo ndirimbo yacu. Turagenda i Bujumbura turahiganwa, ndavuga twarakoranye n'abantu bahambaye ba Cedric Bangi. Nabo Cedric Bangi niwe yari yatowe mu ntara ya Bujumbura za Bubanza gutyo, donc ziriya zo muri West. Cedric Bangi niwe nawe yari yabaye wa mbere. Turahiganwa, ntitwagize amahirwe yo gutwara igikombe umudari, ariko twarabaye abakane. Izina ryacu rica ritangura guhaguruka uko mu nyuma turakora izindi ndirimbo, umwe wese agakora ku giti ciwe. Nka jewe narakoze indirimbo yitwa Kubaho Nagufise, Big Donna arakora, jewe nawe zahindura ibintu nyene nk'ivyo. Kali Black barakora ukutamenya kugwaruka. Ni ibintu nk'ivyo kati. Nagomba utubwire nk'akaririmbo kamwe mwakoze muri mwese mugikundi kamwe konyene gusa, naho tokamara kugira abakunzi bacu nyene tuvuga ati kumbe yo mugura akomeye cyane, kamba kuri YouTube nimba uriho basacinge kugira ngo bagire gute muronka amabone. Kubisanzwe sinovuga ngo nce mvuga ngo indirimbo ngo twakoze twese turi bane ngo nce mvuga ngo novuga iyindi, ahubwo novuga iyonye yaduhagurukije nako gatoya. Ni indirimbo yavuga nimuze Barundi tuje hamwe dukingire ibidukikije, dukingire ibidukikije. Hariho n'iyindi
twakoreye komine y'intara yacu, komine ya Bururi. Yonye rero nayo twayikoze nkuko yoba ari indirimbo novuga coba ari kiraka. Two twashoboye kuyironka ko akantu. Rero iyo ndirimbo ya komine Bururi nayo iri kuri chaîne ya YouTube yitwa Young Famous Burundi. Uwo ikenera yoja kuyirondera tu ni komine Bururi by Young Famous, yoshobora nko kuyitora. Kamba hariho n'izindi nyene twakoreye twahawe ikiraka n'ishyirahamwe rya Corday Bururi. Aho twarashoboye kuvamo kuzunguruka amakomine yose agize intara ya Bururi, tugenda turirimba muri make. Ibihe twabanye n'umugwi Young Famous sinovuga ngo twabanye nabi, kuko twarakora ibiteramo kandi twarakoze twumvikana kugeza turatandukana bivanye n'ubuzima, kuko je novuga ko naciye mva mu gihugu, hariho abasigaye mu gihugu, abandi baraja mu bindi bihugu. Umugwi ucumera nk'usambutse gutyo. Novuga yuko Young Famous no munsi atakwihagaze, kuko nta bikorwa turiko turagaragaza. Ni iki cyokorwa kugira ngo musubire guterana muje hamwe? Uri kuriyumvira uravye intambwe mwari muriko, ukaca wiyumvira ati jewe ndiko ndaraba nk'ubu dusuye kuja hamwe, twohaguruka duhagurutse kandi tugatera imbere. Ni iki cyokorwa? Guhaguruka twohaguruka kandi neza cyane. Ariko kubera ubuzima, nk'ubu jewe ndi mu gihugu ca Kenya, abandi bari muri Zambia, abandi bari mu Burundi, hariho n'abandi udusanga nyene baragiye mu zindi ziwabo, mu bindi vy'iwabo barahinduye ubuzima. Gusubira guterana sinzi ko byaba bigishoboka. Ariko turinze tuvuga duti tuvyure umugwi ubunye, ahubwo twona bikora neza, kuko nk'ubu amahera ya studio yo gukora ama video twoyaronka. Ariko kuvuga ngo dusubire duhure dukwiye twese sizani. Uratubwiye ko wagiye muri Kenya. Mbe muri Kenya ho wagiye ryari? Ufise intumbere yo gushika kuki mu mbona kazoza yawe? Cyangwa umukuru w'igihugu wacu avuga ati mu mbona kazoza turabona Burundi buzaba buteye imbere muri 2060 2040 buzaba bumeze uku, nawe mu mbona kazoza yawe uno munsi tukubona ku rubuga ku giti ciwawe, waravuye muri uriya mugwi, uno munsi ucavuga ati jereka mbandanye ibikorwa. Ufise mu mbona kazoza yiwawe ushaka gushika kwihangiro rimeze gute? Kubisanzwe umuntu wari we wese aba ategerezwa kuvuga ati nshaka kuzobiki mu myaka iri imbere kanaka. Twese dufise objectif, intumbero yo kuhaguruka gushika imbere. Je naraje mu gihugu ca Kenya, novuga ko ntoba narungiswe n'igihugu, sinaje muri mission y'igihugu, naje ku giti ciwanje nje kurondera ubuzima, ndabe ko noshobora nko guhaguruka mu buzima. Rero ajyanye barakubwira bati akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. N'igihe twari tukiri muri uwo mugwi, twari dufise chaîne ya YouTube, mugabo ntitwari tuzi yuko ibikorwa byacu tubishyize kuri YouTube byoshobora kuduhagurutsa tukagera imbere. Rero maze gushika ino narasino avant corona, mugabo maze gushika ino corona isangino, maze kunsangino ubuzima bucabura kwancarara. Ubwo uko nabiziga bica biba nkuko uko nabiziga siko nabisanze. Ubuzima bwaciye bubanza buraja hasi burahinduka, ariko ubunye ndabona inzira, noba nafashe umurongo, noba namenyereye akarere. Muri Kenya ndahamaze imyaka ishika nko kuri 5. Urumva nza ndiko ndamerera imvi byinshi, ndabizi imico yabo ndayizi. N'impamvu rero nashoboye gushiraho urubuga rwa Pisco Entertainment and Media, nuko muri kino gihugu ntuyemwo ama TV online, amashene ya YouTube abantu benshi barayakoresha, barakoresha ama TikTok, barakoresha ama page Facebook, Instagram, barakoresha na YouTube. Benshi n'aba content creator, utabaye mu comedy
arondera gukora ibintu vyama historique, donc arondera ukuntu atanga amakuru nk'uko jenda yatanga. Hariho n'abatanga amakuru news, tuvuge amakuru y'uno munsi ya bino bihe, abandi bagarondera histoire zabaye mu misi heze. Niyo mpamvu rero nabonye yuko hariho nabo udusanga bakora ivyo vyonyene, ugasanga no mu YouTuber abayeho na famille yiwe, aba mu nzu yiwe, afite umuryango, nta kandi kazi akora, no kugenda kuri internet akarondera amakuru, akatungwa na YouTube. Rero byana bavuga ati akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze. Bisanzwe mu gihugu iwacu ntituramenya yuko izi mbuga ngurukana bumenyi zishobora gutunga umuntu akabaho. Rero nico gituma nahise mwibi, kuko nakubwiye kuva kera naravyiyumvamwo yuko je noba nk'umumenyesha makuru canke no kora ibintu nyene business kuri aya ma platform. Rero nico gituma naciye mvuga nti reka nanje ndavyige, ndabe yuko mu myaka iri imbere yambona kazoza y'umukuru w'igihugu nanje izoshika fisa aho nigejeje, ko jewe nteye imbere n'umuryango wanje urateye imbere, kandi nteye imbere n'igihugu kirateye imbere. Uti gute? Jewe ndashobora gutera imbere, nkavuga nti mfise projet yo kurimisha ibiraya nk'akarorero. Ndimishije ibiraya nzokwangaje abakozi nibo bazondimira, hanyuma ndabahembe. Numva ko nzoba nteje imbere umunyagihugu. Rero mumbona kazoza yanje nifuza yuko nobikora n'umwete n'ubwira, kugira ngo 2040 nzobe mbona nanje aho nshitse. 2060 mvuga nti ndi mutama ahanye ndakora neza ta kibazo. Rero ku bantu mutazi yuko YouTube ishobora kugutunga ugaheba n'akazi wari usanzwe ukora, YouTube irariha, Facebook irariha. Aha naho uburi kura gatoya ubabwira ikunye niriha, kubera haro beshi batabitahura avuga ati none iriha gute, bigenda gute, uyo kuriha biciye he? Ico ni kiganiro kirekire hamwe no kubwira nti YouTube iriha gutya anye. Icambere na mbere coco ibikorwa we wakoze ubishize kuri YouTube birarabwa. Mu gihe rero YouTube yawe yoba yamaze gushinga imizi, igashinga imizi ikafita abantu bayikurikirana bitewe n'ama content wewe ama content uzurabaha, YouTube izorabwa n'abantu benshi. Kandi muri burya mu ma video uba wakoze ari abantu baba bakora ivyashara, bakeneye yuko batanga ama publicité mu bisanzwe. Rero zijya publicité tuzobona hajya nka video iri kwiravuga, ukazibona hariho utu publicité tuciye twinugamwo mu ndirimbo yawe. Tujyanye ni wabona kaje muri video yiwanje, ahubwo ntuzokwirirwe uraskipinga, uzokareke kajyanye kaba kaje kuriha. Hariho amahera batanga, rero bakuriha hari ibintu vya RPM na CPN. Ivyo nzobibasigurira mu nyuma ukuntu habaho RPM na CPN, ukuntu amahera azanana muri RCPN na CPN. Bimeca nkuramwo n'ingoga nti ivyonye tuzobivugana mu kiganiro kizokurikira, ndabereke neza ukuntu amahera ashobora kuza muri YouTube bivanye n'ukuntu abantu bakuravye. Na cyane cyane tuvuge nk'abakuravye bari mu bihugu byemerewe bifise uburenganzira bwa monetize niko babivuga. Abo bantu bakurabiye udusanga wagiye uraronka agatubutse gusumba yaho urabwa n'abari mu gihugu kimwe kitari monetize. Ariko nabo nyene ni sawa nta kibazo.
Guys, turumva byinshi tutari tuzi ngo irariha. None kugira kuriha bufise ababone bangahe? Washize ko video zingana gute? Kuko ari nk'umuntu ashobora kushira ko video imwe kaje usanga aricaye mu kundi kweza ashize ko yindi. Umwaka uraheze ntarahembwa. Imyaka 2 mbere naranabivuyemwo avuze ati ibi bintu sibyo. Kubisanzwe benshi bananirwa ngaho. Baja mu bintu udusanga batatahukiwe. YouTube kugira itangure kukuriha kugira wewe ube monetize. Nuko ubu kwije abagukurikirana bashika 1,000 kimwe. Aba subscribers bawe bangana n'1,000. Hanyuma kuma video bitewe n'ama video yose wewe uva warashize kuri YouTube yawe. Bagusaba yuko wokwiza ico bita watch time 4,000. Ukuvuga amasaha 4,000. Njyankuje. Ivyo ushobora kubironka mu mwanya muto. Ushobora gukora n'ikiganiro kimwe. Kimara isaha. Ukaca ico kiganiro kikaca girabwa n'abantu bashika 4,000. Ese ya masaha none 4,000 aza yamaze gushika. Ikiganiro kimwe. Eko niyumvira ko gatoya niko niyumvira ko ushize ko video mara nk'iminota 10 sasa barabe iyo minota 10 ukazosubira mpakuga kwiza isaha imwe zibiri. None oya kubisanzwe ukoze nk'ikiganiro cy'iminota 10 abantu batandatu bakurabiye ubu kwija isaha. Abantu baravye video yose. Baravye video yose. Kumba abantu baguha amasaha si video ba wakoze. Oya. Okay. Bifana na video. Naho urashobora no gukora video y'iminota 3 ukacurabwa iyo video ikacirabwa n'abantu bangana nk'umuriyoni aho ngaho onyica wumva yuko abara amasaha atari make. Muri make nivyo. Ufise imbona kazoza nyinshi zurigisha ugwaruka mbega iyo uri kurategura makuru nta changamoto muhura nazo nta kakubakira nta bintu wumva udatahura canke babona yuko byose ari sawa. Jewe kubisanzwe mu gutegura amakuru sinovuga ngo hari ibintu bingora cyane kwajya amakuru kuko jewe nkunza kuvuga ubuzima bw'abantu bashoboye kuba barakoze amateka mu bihugu byabo canke kwisi. Rero ayo makuru umuntu arayarondera kuko usanzwe uzi nk'umuntu amakuru ibinyamakuru ni byinshi dusoma dusanga amakuru wayaronse. Gusa ingorane y'umuntu nka jewe ngitangura ari ibikoresho bimwe mbashaka mugabo ntarashobora kuronka uburyo kugira ngo ndabikore nyene nkuko ndabishaka kuko nka jewe ndashaka gukora ibiganiro bijanye na development personnel. Tuvuge nk'abantu bakora ibikorwa byabo donc bishobora no kuhagurutsa abandi. Mba nkunda ukuntu no kwigisha nk'abantu nkarondera nk'abantu bafise nk'ubworozi bashobora kuba borora tukaganira bakambwira ukuntu batanguye n'ukuntu ivyo navyo bituma wa wundi ariko araturorera nawe ariko araraba ikiganiro cacu ashobora kwiyumvira gutangura umugambi wo korora canke wo kurima canke hariho n'abandi dusanga bafise ubundi buhinga. Hariho nk'abantu dusanga bakora amamodoka, hariho n'abandi dusanga bakora ibintu vya traveling tuvuge batembera mu bihugu batembera mu misozi nk'ivyo onye dukoranye n'abantu nk'abo mu gihe no bafite nka kamera canke mfise nyene n'imashini imeze neza yo kuvyeditinga nk'ivyo biganiro no bikora kandi ndabona yuko ndabikoze vyofasha abantu benshi. Urima kuvuga turacari hasi uburyo buracari buto ariko buke ngo rugendo ndacari imbere ari heza. Jewe ndacari hasi kuko nta gihe kinini ndabimazemwo uretse ko nakurikiranye ababikoze kuva kera. Imbere yo kuba umuntu uzenyubanza kwiga ukabanza kuba umufana w'abantu kanaka uvuga uti ndibefera ko je ishene yanje imaze amezi 3. Mbere yaho naho na FC yindi nyene nayo nyene ndayikoresha yitwa
psychologue plus 257 iyo nayo nyene ndayikoresha ubu nayitanguje kugira ngo nze ndigisha aba YouTube bakiri bashasha ndabereka ukuntu bashobora nko gutunganya ibiganiro byabo, kweditinga tuvuge ibiganiro koresheje tu application tumwe tworoshe mu buryo buke ubufise ukuntu ushobora kuvyitwaramo. Ni mbiburi ni wamara guhaguruka ukaronka buryo naje nta buryo ndaronka ndacakoresha telefone ukaronka kamera nyene uzosanga ibintu wabikoze neza, ariko ntiwoca ubanza kurindira ngo ugomba ngo gukora ngo ukoreshe kamera kandi ufise telefone. Vyiza wohera ngaho onye kuri uwo mutahe mukeyi ufise, ibindi navyo bikaca byizana mu nyuma. Urakoze cyane Monsieur Psychologue. Mbega nagomba ndakubaze ku bantu nyene baba bariko bariyumvira kugira batangure gucrea YouTube, uba nakahe kajambo babwira nk'abantu nyene muri bamwe muri wa mugwi hababivuyemwo, nizihe nguvu wo babwira bagire kugira ngo bikundike nabo baze bashike imbere, kuko urumva yuko YouTube iriha mu gihe ufise ishaka? Nakahe kajambo babwira? Mu bisanzwe kuba shaka gukora ivya YouTube n'urugendo rurerure, bisaba yuko ubanza ugakurikirana aba YouTuber ibyo bakora, ukabanza ukamenya n'ukuntu YouTube ishobora kukuriha, kuko ugitanguye no kugira ushikana aba subscribers 10 biragoye. Naje ntabo ndashikana ndacyari hasi, mfise aba subscriber baba 300, numva ndacafise urugendo, ariko ndabona yuko ubunye ndiko ndameliora mu bikogwa, ndiko ndagira ka experience mu bikogwa. Rero ku bantu bashaka gutangura ivya YouTube babanze baze bararaba ibindi biganiro, bavyibaze ko cane, si kuvuga ngo nivyo boca bashira ku mutima cane bibahebeshe ivyo boba barimwo boba bakora, oya bo bikorana. Mugabo YouTube nimba ushobora kuyiha amasaha 2 ukarorera ibiganiro kanaka. Hariho aba content creator usanga bigisha ivya YouTube, nka jewe nashoboye kwirefera ku muntu yigisha ibintu vya YouTube yitwa Gatari Fred wo mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Mu Burundi narakunze gukurikirana abantu bitwa ba Ozi Irakoze, ba Juste Gaël, hariho n'ikinyamakuru citwa Agaciro Media, ari naco ahanini cyane jewe nkunda gukurikira kuko barakora ibiganiro. Narabonye n'igihe bari bagendeye abantu biwacu mu karere k'Ikiremba basanzwe bakora ubuzi bwo kurima, ndabona yuko ari ibintu biryoshe cyane kandi nanje no bikora. Rero Agaciro Media, Gatari Fred, Juste Gaël n'abandi ba Starboy bajya bose bafite ama chaîne mu gihugu, ndabaha big up sana, murampa courage kandi nanje ndashaka kuzohaguruka. Kandi sabo bonyene n'abakenya ndabaraba kuko nibo ntuyemwo, bamwe ndabazi, ndabona ivyo bafise. Rero ku bantu bashaka gukora ivya YouTube na cyane ku barundi bene wacu, dukore ibino bintu tujya amahera y'abazungu. Nidukora ama business online, ziya business bakubwira ngo utazanye ngo umuntu ngo ntuzohembwa ngo oyaye. Dutangurire ngaha nyene YouTube naho itangura ukamara imyaka 2 itaraguhemba, niyo atangura kuguhemba uzoshima, uzovuga uti ni sawa. Je nanje rero nabampaye inguvu n'abantu bamwe babagenzi bari hano muri kino gihugu ca Kenya bakina udukomedi, bamwe benshi usanga bakina kuri TikTok, bagafita na chaîne za YouTube. Nibo bambwiye bati nimba wewe uwo uvyiyumvamo bikore nta na kimwe. Rero kuri bene wacu abarundi dukoreshe zino mbuga, uzora imbona kazoza yacu tuzoyishikako neza 2040, tuzoba tugeze ahantu kure. Gusa dushigikirane nk'abatanzania. Abatanzania barashigikirana,
umutanzania canke mu Kenya azanye igikorwa gishasha, donc azanye urubuga rushasha mu mezi 3 nk'uwo twatanguriye rimwe, aza yabaye monetize, ashobora nko mu kwezi kw'icumi kuzoba avuga ati ndashobora kubona $100 plus n'ibi bikorwa nyene nsanzwe nkora mu buzima busanzwe, bararabiranira ibintu vyabo hamwe. Rero abarundi twoba umwe tukarabanira ibikorwa vyacu, wosanga twarateye imbere kandi twarahagurutse twese, kuko ngira ngo niko twaremwe abarundi, turakunda ivy'ahandi gusumba ivy'iwacu, ariko ivy'iwacu nivyo bifise agaciro, kuko ntiwokunda ibintu vya zirya komedi za Mr Bean utumva n'ivyo avuga arajya majeste gusa, mugabo ureke gukunda komedi ya Mutimaro komedi canke ureke gukunda ivya Ile-de-France. Icyiza rero nuko ubanza ugakunda ivy'iwawe, ivy'iwanyu ivyo mu Burundi n'ivy'iwawe, imbere yuko uja gukunda ba Steve Mweusi Bandaro, banza ukunde bajya abakomedi biwanyu, navyo vyotuma duhaguruka tukajya amahera ya social media. Ego ndagushimiye cyane mu mwanya tumaranye Monsieur Psychologue. Nakaye kajambo bobwira abakunzi bawe, abantu bamaze kuba sabone, bamaze kuyabonesha kuri chaîne yawe, nakaye kajambo babwira kabanezera kugira ngo babandanye bashishikara n'abandi bataraza biyongereko? Jewe akajambo nobwira abakunzi banje bakurikirana ibikorwa by'iwanje, nje nta kintu kindi mbona nokora atari kubashimira. Deco nokora cyo bwa mbere cyo no kubashimira, biyumve yuko ari abagaciro abantu bamaze kugira subscribe, abantu bakurikirana ivyo ajya makuru nza ndabaha y'ivyamamare canke y'abantu bagiye baramenyekana. Ariko si ivyo vyonyene nkora, n'abantu bataramenyekana bagifise impano yo hasi, jewe ndabavuga ko mvuga kuri bose muri rusange. Jewe abantu bakora ibikorwa mva bwenge, abo nibo nifuza yuko twokorana, n'abakora development personnel, abo ndiyumvamwo yuko no bavuga ko no batohoza ko, kuko navyo bifashije uyonye nimba yo bakora ivyo byoshobora no gufasha abandi bakabigira ko, nkuko nanje nigira kuri bajya abandi bamaze gukora ivyo bikorwa. Rero ndabashimira cyane rwose, kandi nzokwama nakengurutse. Hama abataragira subscribe nabo barashobora kugira subscribe, babigira rimwe gusa, nta ntibazoguma basumbuka no kugira subscribe na like. Ubumvirije nka video yanje ukagira nka like ni j'aime, hari akantu kameze gutyo ugafyonda ko rimwe gusa ukabuhejeje, nta bindi kusharinga naho gupartager. Urashobora kuvuga uti ikiganiro cyaryoshe, reka ndagirungikire abagenzi banje, ndagishire kuri stati ya Facebook canke ya WhatsApp, canke ndapartage kuri Facebook nabo bakabibona. Ego nivyo muri make. Turagushimiye cyane Monsieur Psychologue, umwanya waduhaye ukabana natwe, nundi munsi ntitwagukenera uzubanguke. Nije ndabashimiye Vestine, kuko ikiganiro nk'ikiyinye kuba wiyumviye yuko woshobora kundondera kugira ngo nshobore nanje gusigurira abantu ku bumenyi nabo bamaze kumenya, navyo ni iby'agaciro, kuko hariho n'abandi avuga ati Psychologue afise chaîne ya YouTube, baraza bararaba nimba abantu 100 baraba ikiganiro ciwe, ariko arafasha abantu bashika 100, ahubwo nabijya bikorwa vyiwe, ahubwo mbona mengo no bishyira hasi azohora arabwa n'umuntu umwe. Ariko ivyo siko biri, we waje kugira nyene sigure bandanye nk'ubumenyi abashobora kubikora.
turanaguteye intege ugire courage, imbere ni heza, intango yamigoye no musiri kuriga kwavura, hirya uzohagarara hamushingure ugende zotangiye kuba monisi. Sawa, ni uko bimeze. Umwana iyo akivutse avuka bamuhegekera izosi. Gatoya amaze kumara iminsi ingahe aratangura kwihindukiza aryamye, mu nyuma agatangura akamera nk'ugomba kwicara yinta hasi, mu nyuma arahaguruka, aravura, mu nyuma agahaguruka agenda agwa hasi. Kujya kugwa hasi ni babandi baza baramubwira bati we subira hasi, mugabo uri kumwe n'Imana nawe ugenda ugahaguruka ugatangura gutambuka, mu nyuma ukaba nk'umu athlete nka Francine Niyonsaba. Nuko rero utanguye ikintu ntuzocika intege, bandanya uciyumvamo ko wogishobora wogikora kora, ejo ni heza. Rero je ndizeye yuko ibintu bizogenda neza uko bizogenda kose. Yego ubuzima burahinduka ugasanga umuntu yabuze umwanya yagiye mu bindi, ariko ndifuza yuko jewe shene yanje yobandanya ibaho ibihe byanje byose, n'umwuzukuru wiwanje akazorira ibikorwa ndiko ndakora no munsi, kuko ndiko ndatanga amakuru y'abantu bamenyekanye nka ba Nelson Mandela, abaririmbyi nka ba Lucky Dube, abakuru b'ibihugu biwacu mu Burundi nka Son Excellence. Nshoboye kuvuga ko yari umujama w'abajene kandi arakunda ugwaruka, arabahimiriza gukora kuko nibo abonamwo okazoza. Ntiyoja kubwira batama ngo kora abajene nibwo Burundi bw'ejo. Hama rero hari ikintu nibagiye kandi cyari nkenegwa, kandi akibaze kukanyuma, uracyari umujene, urubatse, bimeze gute? Kuko hari nk'abantu babona ati uyu muntu mumbona kazoza ejo hirya ejo azobameze uko, kandi akavuga ati uyu muntu jewe twotangura guchatinga byo bari sawa. Uracyari ku isoko? Je naravuye ku isoko kabisa. Naravuye ku isoko, mfise umugore uyu n'umwana umwe, nitwa Papa Anderson Mugisha. Rero jewe ndubase, naravuye ku isoko, ariko kuvuga ngo naravuye ku isoko ngo ntimwoca ngo munkurikirana mwebwe mukira abajene, ahubwo mwebwe nimwe dukwiye gucira umugani tukababwira aho twaciye naho tugeze uno munsi. Ego murakoze cyane bakunzi b'urubuga rwacu, ndabasezeye cyane. Twari kumwe n'umutumira dasanzwe. Rero uyu mwanya tumaranye ndabashimiye cyane kubona mwaduteza abiri mukatwumviriza. Imana yo mwijuri bahezagire bagirire neza. Mwari kumwe na Nini na Hazuvestine na psychologue Audace Niyongendako. Nyuma ya kamera ni umusaza Nelson. Sawa. Ndabashimiye cyane mwebwe mwadukurikiranye, mwakurikiye kino kiganiro. Muraba agateka kuri twebwe, mwebwe muraba agaciro. Ishene yacu ya psychologue ya Pisco Entertainment and Media twayishizeho kugira ngo tuzoze turabaha amakuru atandukanye. Rero ico twifuza ni support gusa, kudushigikira, gukurikirana ibiganiro byacu, no kugira subscribe. Kuko ugomba yuko uzokwa mubikurikirana ni kugira subscribe, hanyuma ibisigaye navyo Imana iri kumwe natwe. Mugira umugisha. Ndabasezeye. Ciao.